Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Mwakoze guhitamwo amakuru y'insamirizi yanyu RPA. Turi ku munsi wa mbere genekerezo rya 20 mu Kakaro mwaka wa 2026. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu makuru twabateguriye. Mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abanyagihugu barondera impapuro z'inzira bita passport na murekarengane mu kigo CGM kiri mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko bamaze igihe kirekire barasabye izo mpapuro ariko gushika ubu bakaba batarazironka. Bagashikiriza ko kuguma batonda kuri ico kigo baza kwishuza bituma ibikorwa vyabo bihungabana mbere bakanahatakariza n'uburyo bwinshi. Isekeza ryo guhingura isukari ryaratanguye ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye igenekerezo rya 17 mu Kakaro uyu mwaka. Naho biruko abakozi ba Sosumo bashikiriza ko hakiri intambamyi zijanye n'ibikoresho bidakwiye ibishobora gutuma umwimbu uba muke. Mu makuru y'inkino naho igihugu ca Espagne nico caraye gitahukanye igikombe c'isi kigira 23 ku gitsindo kimwe ku busa bw'igihugu ca Argentine. Muri ano makuru turagaruka kuri bikuru vyaranze iryo higanwa mpuzamakungu mu mupira w'amaguru. Iyo yari icamake mu kanya ni inkuru imwe ukwayo. None ko mu ndabe baragenda umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro. Nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje. Numva tubaramutora n'ubu nico tubago bavuga turasabye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha. Nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta. None leta barayibuze nico tubago bayisaba. Ningo rero tuje hamwe twese tuje kwirondera. Ahawe umeze nk'abandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko bengaga hari hirobire igitoro ngo neva ngo turashonje ngo kurya byazimvye aho kuja kurima ngo bibareke ari byinshi ngo neva duhe ivyo kurya byazimvye. Iyi myaka 6 mbere nobabwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero. None waremewe wotwereka we ku myaka ufise icyo aze kwindura kuri iyi si erega cyo tuzopfa. None barakiza kubaza ati wewe none ku isi vuga akantu kamwe konyene wahinduye aka kawe sinzovuga nk'iki jeje nari ntabyo nari gushobora kurya n'ubu ndabisize basigaye bariri rero azasabo yesu no basigaye bariri. Ndasubire kubaramutsa ano makuru tuhere mu gisata c'umutekano. Uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu babiri bishwe mu ntara zibiri ziri mu zigize igihugu muri indwi twaraye dusozereye. Uwa mbere n'umwana basanze yapfuye mu gitondo cyo kuri wa gatandatu heze ku mutumba Kinyota muri komine Muyinga. Amakuru avi Muyinga avuga ko urwo rupfu ruteye amakenga. Umuvyeyi wiwe yamenyesheje ko umwana wiwe yajyamye akomeye buca yapfuye. Abantu babiri bakaba barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Uwundi munyagihugu nuwo mu ntara ya Burunga yitwa Kabura ya Lede. Uwo nawe akaba yatowe yagandaguwe abohewe ku biti hasi abambwe nk'uri ku musaraba imbere y'urusengero mu gisagara ca Kayogoro muri komine Makamba ku munsi wa kabiri uheze. Umuhisi akaba yarasanzwe akora amakinga ku isoko ya Kayogoro, yarasanzwe aba ku mutumba Kigaza zone Dunga muri komine Makamba. Mu gisata c'agateka kazi na muntu naho inyuma y'ukwezi atagakuru kiwe Jean Claude Nintunze batazira amazuru yavuye aboneka. Abajyango biwe bakaba bamenyesha ko wabo ubafungiye mu iboro rikuru rya Mpimba. Jean Claude Nintunze yari yakuwe mu gasho k'igipolisi ko muri zone Bugabira komine Kirundo mu ijoro ryo kwa 17 ruheshi uno mwaka. Yatwawe n'igisirikare ariko abajyango ntibamenyeshwa iyajanywe nico akurikiranwako. Abajyango biwe barituye igisirikare mu Kirundo n'abajejwe intwaro muri Bugabira hamwe n'igipolisi caho ariko nta wigeze bamenyesha iyo wabo yajanwe.
Amakuru RPA yavuye ironka nuko kuva akuyibugabira Mazuru yaciye mu ntara zitandukanye hose afunzwe n'igisirikare. Jean-Claude Nintunze afunzwe yagirizwa kuba yaragiye mu migwigwana igihe yari mu buhungiro mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Iwonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi rirabandanya kwibonekeza mu mpinga itandukanye y'igihugu nkuko biri mu cegeranyo c'umuhari waranira agateka kazina muntu mu Burundi rigiteka cyo kuva mu kwezi kwandamukiza gushika muri ruheshi uyu mwaka. Muri ico cegeranyo umuhari iteka uragaruka ku bantu banyurujwe bakabugwa irengero kandi bafashwe n'inzego z'umutekano. Mugenzi wacu Elvis Niyomwungere aratubwira vyinshi kubiri muri ico cegeranyo. Muri ico cegeranyo cari Gitega baragaruka ku bijanye no gufata abantu bakabugwa irengero akenshi bikozwe n'inzego zijejwe umutekano. Umuhari iteka utangura wibutsa ko ibwirizwa shingiro mu gace karyo ka 38 ko umurundi wese afise uburenganzira bwo kuburanishwa abanje kumvirizwa imbere yuko aciribwa urubanza ubwo aribwo rwose. Umuhari iteka ariko ubona ko iryo bwirizwa ritacubahirijwe mu gihugu cose kuko muri ico kiringo abantu bagira kuri 13 banyurujwe mu ntara zitandukanye barabugwa irengero ryabo kandi bikozwe n'abajejwe umutekano. Umuhari iteka uvuga ko mubo bamenye banyurujwe intara yabaye iya mbere yanyurujwemwo benshi ari intara ya Bujumbura hanyurujwe abantu bagera kuri 11 hagakurikira intara za Burunga na Buhumuza hanyurujwe umuntu umwe muri buri ntara. Muri abo banyurujwe bose muri bo harimo abagabo 11 n'abagore 2. Mu burorero batanga harimo uwitwa Julien Maniakiza yahagaritswe kwa 6 ndamukiza uyu mwaka kiye mubone zone Buterere komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura akaba yafashwe n'umupolisi bita Eric akorera muri iyo quartier ari kumwe n'imbonera kure zaho nyene gushika ubu akaba atawuzi iyo afungiwe. Ni mu gihe ngo Julien Maniakiza ariwe yari yaratowe kurongora iyo quartier yamubone mu matora aheruka aho yahavuye acagogozwa atamazina kabiri. Umuryango wiwe ukabusaba ko bomenyeshwa iyo yajanywe n'ico yagirizwa. Arakoze Elvis Niyomwungere. Inyuma y'akaruhuko gato turabandanya n'amakuru twabateguriye. RPA tubandaniza no makuru yacu mu gisata c'intwari ibereye. Birateye isoni n'agahinda ku mugambwe uri ku butegetsi ufatira abanyagihugu amaboko imugongo mu kubatesha imirimo bakajanwa ku nguvu mu bikorwa vya politike. Umwe mu banyepolitike mugambwe IPD Zigamibanga abivuze mu gihe ku munsi wa gatanu heze ibonera kure zo mu mazone ya Buhiga, Mivo na Mwumba komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera zitewe impigi zatsa amasuka n'imipanga abanyagihugu bari mu mirima kugira baje kumva ijambo ry'intumwa za CNDD FDD. Dereyimana Emmanuel yibutsa abarongoye umugambwe uri ku butegetsi ko atagihugu na kimwe cateye imbere abanyagihugu bacu badakora. Ibintu byo gufata abantu ari ku kivi bakabaka amasuka bakabakura mu byo bariko barakora byose bati ni muce ngaha muze kumviriza indongozi z'umugambwe CNDD-FDD akora nakamara maza n'agahomera mu gute igihugu gikenye nk'u Burundi abantu hakubahimiriza gukora abategetsi babakura ku bikorwa ngo nibaje kumviriza indongozi z'umugambwe CNDD-FDD. Iyo rero turiko turasemerera tukavuga tuti harageze nimba hatarengeranye ko abategetsi b'u Burundi bakomoka muri CNDD-FDD mbese n'umugambwe CNDD-FDD ko bakugwa kugira ngo Burundi busubire kugira amahoro. Kuko ntibishoboka ko abantu bose babegeranya nk'uko umengo bari mu mugambwe umwe kanatsinda nabo bari kuba mu mugambwe umwe. Igihugu ntigishobora gutezwa imbere no kuja kumviriza abo bakuru b'umugambwe canke baseruka ibinabiriya mu mugambwe haguhimiriza abantu kuja kubikorwa. Nico ahanini twoshikiriza kuko nta gihugu gitera imbere abanyagihugu batari kubikorwa. Iyo rero bashatse gutwara igihugu nkuko umengo ni c'umugambwe umwe za ntwaro za kera twumva z'abakomunisti hamwe ku isi ivyo bashaka kuzana iwacu Burundi. Ivyo rero nibateshwe bate abarundi ntibazovyemerera, abarundi ntibazovyihanganira. Turababwira ko hari umugambi wa leta wo gukenesha abarundi iyo babakwiye rero kubikorwa. Ngo n'uburorero bwerekana ko bakeneye ko abarundi bakena bagatuna bugatondera. Nivyo umugambwe wacishirijemwo mu birozi bibaza ko bibashigikiye gutwara kunywa amaraso gukenesha abarundi aribo ari nagwa rukurikirane rwo guturira amasoko gukenesha abarundi kwica abarundi ku bwinshi. Ibyo byose rero n'urukurikirane bija hamwe
n'ivyo byo gukura abanyagihugu ku kivi ngo nibagende kumviriza indongozi z'umugambwe CNDD-FDD n'abatari mu mugambwe naho bobaye aba CNDD-FDD bonyene bayoboka uwo mugambwe ntibari bakwiye guteshwa ibikorwa baje kumviriza ngo indongozi z'umugambwe hari umwanya w'akazi n'umwanya w'ivyo vyabo vyandagutakiye bitesha umwanya abarundi bikabakura ku kivi. Nari nababwiye mu ntango zano makuru umubabaro n'imyidogo ni vyinshi mu banyagihugu barondera impapuro z'inzira bita passport na murekarengane mu kigo CGM kiri mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu batabaza bavuga ko baruhiye ku nzira bagenda bagaruka bagatazira yoye kandi barishe amahera imbere y'igihe. Muri kino gihe vyinshi mu bikorwa vyabo biriko birapfa bakongera bagahomba n'uburyo bwabo. Walter Kwizera yabiduteguriye. Abanyagihugu bitura ikigo CGM cyahoze cyitwa PAF gisanzwe gitanga udutabo tw'inzira uyu munsi nibagirayo bacira nayo bamira. Bamwe muri bo bavuga ko iyo ngorane y'ibura y'utwo dutabo yabaye ndanse birenze nuko vyahora kuko atani ibikoresho dukorwamwo birangwa kuri ico kigo kidukora ari naho bahera batabaza General Major Maurice Mbonima arongoye ico kigo kuva mu gacerere akagira icyo akoze kugira iyo ngorane ikemurwe. Jewe nk'umunyagihugu ariko ararondera pasiporo hano Bujumbura muri PAF turatabaza kubera yuko ikibazo ca pasiporo camaje gufata indi nzira y'ingorane aho mu bubiko ta pasiporo nimwe irimwo no kuvuga bwabukaye zigiye karine bakora ngo pasiporo nta nimwe iri mu bubiko. None rero abantu tugatabaza duhereye ku mukuru wa PAF ari we General Maurice kugira ngo arabe adutabare agira amakomande ahandi hoho no kubituragowe kandi si pasiporo gusa no kuvuga na laissez-passer nazo nyene nta nimwe hari mu bubiko. Muri kino gihe muri abo bariko barondera utwo dutabo tw'inzira hari abamaze amezi arenga 5 bararishe kugira baduhabwe ariko amaso agahera mu nzira. Ivyo rero bigaheza bigateza uruhombo na cane nko kuba bavuye kure mu ntara zo hagati mu gihugu cyo kimwe no kuba bafise amasezerano yo gukora hanze y'igihugu. Ubunye batirondeye kuva mu kwa kabiri mu kwa gatatu nta numwe ariko araronka pasiporo kandi nta numwe arazironka. Uciye imbere nk'umuntu yarishe guhera mu kwezi kwa kabiri afise randevu yo kubagwa umva kwishuri kugira kwingaruka nyinshi kuko nk'uwo muntu ntabakibazwe randevu ica ipfa kandi sinivyo gusa hariho nk'abazirondera baja mu bihugu vya Dubai n'ahandi ugaca usanga rero kontra yaramaze gupfa yarataye sire kandi twebwe nk'abanyagihugu tuba twarishe hakiri kare ku mwanya tugasaba leta kujya turiha ku mwanya ko ariko natwe ubu dukoreye iyo serivisi ku mwanya kugira ngo twese tworoherwe. Hanyuma kandi sinivyo gusa urabona nk'umuntu yavuye mu Cankuzo ukazi Bujumbura bawarisha itike kubera ubwinshi bw'abantu buhari bafashe n'ihoteli. Ikibabaje gushika ubu nuko n'abaramutwe ikigo CGM gishinzwe gutanga utwo dutabo tw'inzira atanaga kuri kihumure bigira bahabo banyagihugu baruhiye ku nzira kandi banatanze uburyo bwabo. Uruganda rwa RPA niturashobora kuronka General Major Maurice Mbonima arongoye ikigo CGM kugira atanga umuco kuri iyo myidogo iyabo banyagihugu. Arakoze mugenzi wacu Walter Kwizera. Mu gisata c'ubutunzi naho kuri wa gatanu igenekerezo rya 17 mu Kakaro isekeza ryo guhingura isukari ryaratanguye naho bamwe mu bakozi basosuma bashima itanguzwa ry'ico gikorwa babandanya bamisha ko hari bimwe mu bikoresho bikibura. Ni nkuru twateguriwe na Eric Nyonzima. Uko bitegekanijwe mu ihinguriro rihingura isukari Sosumo no kwisekeza ryo gutangura isukari itangura mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu. Kuva mu kwezi kwa gatano abakozi bo mu ryo hinguriro bagumye berekana ko bafise amakenga k'isekeza ryo guhingura isukari zitazoshobora kubera ku gihe bivanye no kubabona imyiteguro yo gutangura iryo sekeza itari kiragenda neza. Aha twovuga nk'ibikoresho byasabwa kugurwa bivanze igihugu bitari bwashike muri iryo hinguriro. Mu rukurikirane rw'inkuru RP yabashikirije twarerekanye uruhombo iryo hinguriro rigira igihe bacerereye gutangura isekeza ryo guhingura isukari ku gihe ivyemejwe n'amasoko yacu muri bamwe mu barongoye iryo hinguriro. Kuri no gatanu igenekerezo rya 17 mu Kakaro isekeza ryo guhingura isukari ryaratanguye. Amasoko yacu mu ihinguriro Sosuma amenyesha ko vyakiriwe neza n'abakozi ariko n'ubu bakabona ko hakiri ibikoresho vyinshi bikibura ibizohava bituma umwimbu utagenda neza. Ikindi basaba no kabarongoye iryo hinguriro bogerageza bakubahiriza ivyo basezeraniye abakozi imbere yo kwisekeza ryo gutangura guhingura isukari ritangura.
Eric Niyonzima tugushimire. Abarimyi mu mihingo itandukanye y'igihugu bari mu mwiheburo kubera ukubura imbuto n'umwavu vyo kurima ici. Hamwe aho baronse imbuto z'ibigori bavuga ko baronse intica ntikize bigaheza bikunyurwa no kubura ifumbire bakoresha. Abo barimyi bakavuga ko bapfa kurima ariko atamwimbu ushemeye biteze. Janvier Ninazwe arabitubwira mw'idonido. Kamwe mu burorero twotanga nako muri komine Matongo intara ya Butanyerera aho kuri uyu wa gatanu uheze batanguje isekeza ryo kurima ibigori mu mwonga wa Inamvumvu ufise uburinganire bw'amahegitari 121 muri yo komine imbuto bahawe ingana n'amatoni 17 y'ubwoko bwa pan mu gihe hari itoni 53 zikenewe guteragirwa ku bundi buringanire bwa hegitari 650 muri komine yose nayo ya Matongo hakaba hategekanijwe amahegitari 1200 yo kurimamwo muri irici hambavu y'imbuto z'ibigori zidakwiye mu makomine yose uko ari 8 agize intara ya Butanyerera. Abarimyi nibo bibako mu kwironderera imbuto z'ibiraya, ibiharage n'ibindi bitegwa. Abarimyi bo mu mazone ya Buye, Ngozi, Mubuga eka n'ahandi hegereye Imyonga bemeza ko imbuto z'ibiraya ikiro cahora kigurwa amafaranga 3500 ubu kigurwa amafaranga 6000. Ikiro c'imbuto c'ibiharage naco cavuye ku mafaranga 3000 kija ku mafaranga 4500. Ivyo rero bigaheza bikunyurwa n'ubukene bw'umwavu aho gushika ubu atakomine nimwe yo muri Butanyerera irahabwa umwavu w'ikizungu. Abarimyi bakaba bikora ku mwavu w'ikirundi nawe nyene batizeye ko hari kinini uzobamarira kuko abatari bake baba bafise uri kurushi. Aha rero abo barimyi bakavuga ko bapfuye kurima kuko atakundi bari bugire ariko atamwimbu mwiza biteze namba ibizotuma nyabuna bugarizwa na Kigoyi. Mu biro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri Butanyerera bavuga ko baronse igice c'imbuto y'ibigori kuyari ikenewe nayo ikibazo cikena ry'umwavu ntaco bashima kukivugako. Mu makuru y'inkino naho igikombe c'isi kigira ica 2023 caraye kirangiye cegukanywe n'igihugu ca Espagne itsinze Argentine igitsindo kimwe ku busa. Mugenzi wacu Desire Hatungimana aragaruka ku vyaranze ico gikombe c'isi. Ico gihugu ca Espagne caraye gitwaye igikombe c'isi cararushije bimwe bigaragara igihugu ca Argentine ariko ntivyabujiye ko iminota 90 irangira atagitsindo na kimwe cinjiye. Haciye hatanga iminota 30 y'inyongera ari nayo igihugu ca Espagne caciye kibonamwo intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa cabonetse ku munota wa 6 gitsinzwe na Ferran Torres. Igihugu ca Argentine gitakaza igikombe gutyo amarira aba menshi kuri kizigenza wa Argentine Lionel Messi yagomba gusezera umugwi inserukira gihugu awuhaye igikombe kigira kabiri. Wari umunezero rero ntangere ku bakinyi ba Espagne ahanini bari biganjemwo abakinyi ba FC Barcelone barerewe mu kigo cigisha umupira w'amaguru La Masia. Ni gikombe caranzwe n'ibintu vyinshi na cane cane bitari bwaboneke mu gikombe c'isi c'umupira w'amaguru citabiriwe n'abakinyi 1248 bavuye mu bihugu 48 harimwo abakinyi 200 bakina mu higanwa ry'Ubwongereza. Iki gikombe carorerewe ku kibuga n'abantu bababa imiliyoni 7 baruta baravye igikombe c'isi cabereye muri Qatar n'Uburusiya bifatanye aho abakurikiye urukino rwa nyuma kuri za televiziyo bangana muri yaridi 1.5. Iki gikombe c'isi carimwo abakinyi 8 barenze imyaka 40 aribo Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Craig Gordon, Guillermo Ochoa, Edin Dzeko, Fernando Muslera, Manuel Neuer na Vozina. Abamaze kwitabira ibikombe vy'isi bitandatu ni batatu gusa aribo Cristiano Ronaldo, Messi na Ochoa. Muri iki gikombe c'isi umukinyi w'imyaka mike n'umunyamexike Gilberto Mora w'imyaka 17 ufise imyaka myinshi nawe akaba umunyegori wa Ekose Craig Gordon afise imyaka 43. Hinjiye ibitsindo 297 mu nkino 104 zabaye. Umukinyi Kylian Mbappe niwe yinjije ibitsindo vyinshi muri iryo higanwa aho yashikanye ibitsindo 10 bukaba ari bwa mbere bibonetse mu gikombe c'isi acaba umukinyi wa mbere kw'isi amaze gutsinda ibitsindo vyinshi kuva igikombe c'isi gitangura hari mu mwaka w'igihumbi 1930 muri Uruguay aho afise ibitsindo 22 agakurikirwa na Lionel Messi afise 21 nayo watanze imipira myinshi iva mu ibitsindo ni Michael Olise yashikanye indwi akabakuyeho ivyari vyashitsweko na Pele mu mwaka w'igihumbi 1970
7-7 aho yari yatanze imipira 6 ivamwe ibitsindo. Muri kino gikombe c'isi cabereye muri Amerika, Mexique na Canada, umukinyi yarushije abandi ubuhinga yabaye Rodri wa Espagne asanzwe akinira umugwi wa Manchester City. Umukinyi muto yaranze higanwa ni Kubarsi wa Espagne akinira FC Barcelona, nayo umunyegori higanwa nawe nyene n'umunya Espagne Simon akinira umugwi wa Athletic Bilbao. Igikombe cy'umwaka wa 2030 naco nyene kizoba kigizwe n'ibihugu bitatu arivyo Portugal, Espagne na Maroc. Arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana kuri ayo makuru y'inkino yaduteguriye. Ari nano duce dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Shimire mwebwe mwese mwarimo duteze yompi, shimire kandi bagenzanje batorokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amatwi abashikira iwanyu na kagaruka.